Ndabaramukije mwigisha w'ishure ry'abarundi bose. Twe turaho turamahoro turashima ko biri kose. Hama mfise akabazo nashaka kukubaza. Mwigisha ndazi ko uri umuhinga mu bintu bijanye no kwigisha abarundi. Imico, akaranga, kubigisha ukuntu twoshobora kwiteza imbere, ukuntu twashobora guhindura igihugu tukagaruza umunezero satani yatunyaze. Je akabazo mfise sa kandi mwigisha, je ndi umunyeshure wo mw'ishure ry'abarundi bose, ndi hagati y'imyaka 25 na 30. Akabazo mfise sa kandi nakabazo naraye nicigwa novuga ko ari icigwa naraye nkuye ku burongozi bwa Senegal. Senegal ni igihugu cikukiye kandi gifise na demokarasi, ariko muri Afrika demokarasi Senegal yaraye yerekanye sinkunze kuyibona ahantu henshi mu bihugu vyinshi vya Afrika. Ni kuki umuntu yaramaze imyaka yaramaze igihe afunzwe hagahera iminsi 10 agafungurwa agashika atsinda amatora, nk'uko bigaragara yuko demokarasi yabo yatsimbataye? Je nanje akabazo mfise naka, uwo perezida yari yatowe muri Senegal ni umuperezida w'imyaka 44. Kuki natwe twaboshwe tukabohwa na satani tuguma dutwarwa n'abantu b'imyaka iri hejuru ya 50? Kuki twebwe abajene tutoshobora kuja mu mahiganwa ngo twitoze? Ufise imyaka 35 30 kuduga ngo dudepoze amakandidatire natwe ngo twemererwe kugira ngo twitoze, kuko nta bandi bazohindura, ntahandi bazohindura igihugu cacu ngo tugaruze umunezero satani yatunyaze atari twebwe abajene. Ni kuki tutoshobora kuja hamwe twebwe abajene ngo dushire hamwe inguvu, kurya bavuga ngo union fait la force? Kubera ko tutoshira hamwe inguvu natwe abajene tukirevolta tukagira ico dushitseko? Ariko ico mbona nagomba mbaze, none burya twebwe abajene twese aha mu gihugu c'Uburundi tubona kumwe ivy'intwari bereye? Tubona kumwe biriko biraba mu gihugu cacu c'Uburundi? Kuko ico mbona amaposita yose yaba regidezo, vyaba ivy'ubutunzi, vyaba ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu, mbona haza abantu bakuze, nta bakiri bato mbona baza bari mu myaka 30-35. None ga mwarimu, abo nibo bashoboye gutwara igihugu bonyene? Kuki twebwe bo mu myaka 30-35 ntitwoshobora bijya bakora? Twe ntitwobishobora? Ubumenyi babishiramwo twebwe ntitwoburondera tukaburonka? Kuki badukumira? Nashaka mbaze, none twebwe ntidushoboye gutwara igihugu? Ntitwoshobora gutwara igihugu? Ntitwoshobora gutwara ayo maposita batwara akomakomeye? Nico gituma nashaka mbaze mu nyishure muciye inbox yawe kugira umpe inyishu, kuko vyarabimpaye icigwa kubona ubu myaka 44 arongora igihugu, natwe mu gihugu cacu usanga ari 50 kuduga, mbese 60 ugasanga barayishikana bari mu gihugu. Rimwe na rimwe mbona yuko umengo urwaruka rw'Uburundi ntitubona kumwe ibintu, kuko iyo twabibona kumwe tuba tuja hamwe tugasenyera ku mugozi umwe. Nashaka mbaze rero, twebwe uruhara dufise mu gihugu cacu c'Uburundi? Murakoze. Hama nashaka nongere ndagusabe uzodukorere icigwa, ubu dukorere bonisi y'umuruturutu yigisha twebwe abajene kundi dukwiye gushira hamwe inguvu, kurya twibaza ko bidashoboka twebwe abajene ko tudashoboye.
utwereke ukuntu dukoreye icigwa c'abajene bashobora kuja hamwe bakagira ico bimariye mu burongozi, kuko burya uburongozi bw'igihugu iyo bugiye buracangwacangwa hakajamwo n'abajene n'abakiri bato biratuma haba icohinduka, uburongozi bukaba bw'igihugu bukareka kuba bw'abantu bamwe mu myaka. Ego mudukorere icigwa mutwereke nimba mu Burundi dufise ibisata bimwe bitwarwa n'abakiri bato munsi y'imyaka 40 mukabitwereka kugira natwe muduhe icigwa tubwire ico dukuyemwo, tureke guma twikengera natwe abakiri bato, kuko nitwe kazoza kejo, nitwe igihugu gihanze amaso, kuko abo bo bariko bararengana, nitwe tuzosigara mu kibazo n'abana tuvyaye. Murakoze. Umunyeshure arakoze kuri utu tubazo dutomoye. Mu minsi heze narababwiye nti ndavye abadukurikirana jewe urukiza rw'Uburundi ndarubona mu rwaruka ruri hagati y'imyaka 24 n'imyaka 44. Voilà. Ivyo ni biharuro duhabwa na YouTube, tukabihabwa na Facebook. Ibi murabona yuko bije bihurirana n'ibibazo by'umunyeshuri. Muri Senegal haheruka gutogwa Diomaye Faye afise imyaka 43. Murabona yuko aje kugwa ngaha nyene muri ha myaka hagati ya myaka 24 n'imyaka 44. Voilà. Perezida Traore murabona ko hagwa ngaha nyene. Hari kandi kantu rero ngomba ndababwire. Ibintu bikomeye imisi yose bikogwa n'abantu bakiri bato. Nimba ririte uko bimeze kose ivyo bikogwa n'abantu bagifise ingufu, abantu baciye ubwenge, kuko batabikoze muri ya myaka bakiri bato, mu gihe bashitse mu myaka yo hejuru nta bintu vy'igihugu canke inyungu za benshi baba bakiciyumvira, baba basigaye biyumvira inyungu zabo gusa. Aho mvuze abenshi ntibagiye yuko hariho n'abakeya kumbura ushobora gusanga babishobora, ariko ibintu bikomeye ubikora ugifise ingufu n'umwete, ata bintu byinshi biragufatira. Abantu b'abajene nta maraso baba barasheshe, ntibaba barivye, ntibaba barivanze mu bintu bimwe n'ibindi. Nico gituma aza wese n'inkomezi zose. Kanatsinda Zig Ziglar aravuga ati iyo ufashije abanyagihugu gushika kuvyo bipfuza, mu nyuma nawe ushika kuvyo wifuza. Kuba jene rero iyo niyo principe canke iyo niyo tegeko akenshi baba bariko barakorerako. Mugabo abantu baba bakuze bagomba gushika kuvyo bipfuza, hanyuma bagafasha abanyagihugu mu nyuma. Muhava muvuga ngo ndiko ndabaswahira. Reka banze ndabereke abantu bakoze ibihambaye kandi twese tuvuga duti nukuri aba bantu barakoreye Afrika. Duhere ku mugani atari umugani Rudoviko Rwagasore yazaniye independence Burundi. Rwagasore yazaniye independence Burundi afise imyaka 29. Mwiyumvire ku myaka 29 yiyumvira neza ya bose. Hariho abatama bari ngaho mugabo ntavyo biyumviriye. Ndadaye Melchior incungu ya demokrasi bamwishe afise imyaka 40. Voilà, imyaka ingahe? 40. Tuje muri Kongo, Patrice Lumumba yari afise imyaka 35 igihe yazanira independence Zaire itari yitwa RDC Congo. Aha hafi yacu mwarimu Julius Nyerere. Mwarimu Julius Nyerere ku myaka 31 niho yazanira independence igihugu ca Tanganyika. Ico gihe yatwara ico bita TANU canke Tanganyika African National Union. Martin Luther King hariya muri Amerika yagwaniye agateka kabirabure. Kuba abirabure bangana n'abazungu kino gihe Martin Luther King yabigizemo uruhara runini. Ku myaka 39
niho yapfa. Mwumve, yaza yakoze ivyo bintu vyose. Nelson Mandela ku myaka 24 yaza yatanguye kwiyumvira kugarukira agateka k'abirabura. Aho hari muri Afrika y'Epfo, murabumubona ko yari umukarateka wa danje. Yesu ku myaka 33 yonyene yarahejeje gucungura isi yose. Naho utovyemera ntibica bituma ukuri guhinduka. Hariho imyaka uba ufise inguvu n'umwete mwinshi wo gukora ibintu bijanye n'inyungu rusangi. Voilà. Hariho n'iyindi myaka ugezemwo usanga uri kuragwanira ukuntu uzogira retraite nziza. Voilà, nukuvuga ngo ugasanga inyungu zawe nizo zije imbere gusumvya inyungu za benshi. Imyaka rero yo gukora ibihambaye bijanye n'inyungu za benshi ni kuva ku myaka 24 gushika ku myaka 44. Umaze gushika ku myaka 44 ata kintu gihambaye uramarira abantu canke uramarira igihugu, aho abantu nibo kwitega ko vyinshi, kuko ubuzu uriko uriyumvira ivyibijanye n'inyungu zawe, ubuzu uriko uriyumvira ibijanye na retraite cane gusumvya ivyofasha abantu benshi. Muri bonisi y'amajana 946 hariho umunyeshure yayumvirije acarambaza ikibazo gikomeye. Nari mvuze nti abo mutora mubanze mubasuzume, mubanze mumenye yuko bazobakorera amaproje baba bemeye canke bazobabera inyishu z'ibibazo vyanyu. Acarambaza ati none nk'abantu baje ubwa mbere twobamenya gute, twobarabira kuki kugira ngo tumenye yuko ari abantu bazima? Reka mbanze nishure kuri kino kibazo. Umuntu aje nk'umukandida ababwira ati nimunyizere mumpa amajwi ndabakorere, ndababera umukozi, nishure ibibazo muhura navyo. Umuntu nk'uyu rero ukuntu musuzuma sinukundi nuko ngoma ndababwire. Uwo muntu dufate ko yari umukenguza amateka, dufate ko yari umushinga amateka, dufate ko yari buramatari, dufate ko yari mustanteri, dufate ko yakora ikindi kintu cose. Raba muti nakahe kigoro yakoreye abanyagihugu muri rusange? Mbega yarazanye ivuriro, mbega yarubakishije ikiraro, mbega ko yafata amahera, hari ikintu c'inyungu rusangi yakoreye abanyagihugu bakavuga bati ego kabisa, naho adafata ingingo ibi bintu aramaze kubikora turabibona. Aho amahera yarafise ntiyakoresha mu kwigurira imodokari ziwe gusa, ntiyubaka amazu yiwe gusa, ntaje kubasaba amajwi kubera hageze amatora. Wa mwigisha muri gwa rugendo muri ya bonisi y'amajana 946 wa mwigisha aravuga ati abanyagihugu hageze amatora bacamba nk'ibintu vy'ibihwiji, ibintu vy'ibijuju, ivyo ntibashobora kubiraba. Baraba gusuhuza bazaniye icupa, ubazaniye utuntu abahendesha, uje babwira ibintu bijanye n'amacakubiri, uje babwira ngo reka twarahwenzwe ukunuku nuku. Voilà, ico gihe cose yamaze ari umushinga amateka, ari umukenguza amateka, ari umuburamatari, yabakoreye iki? Ubu agomba abe perezida nihaje kubakorera ibitangaza. Oya shahu, reka ntabahende. Voilà, aho rero uwo nuwahora mu kintu kanaka. Hariho n'uwundi ashobora kuza atahora mu kintu na kimwe. Voilà, dufate ko yari umwigisha hariya ku Gatumba, hanyuma aje kwitoza ku mushinga amateka, ashanga aje kwitoza kuba perezida. Nimba ata mahera yari afise canke nimba atarafise poste kanaka, baza neza aho yaba hari ikintu basi gisaba kigoro yoba yarakorera abanyagihugu. Bon, naho utamufise amahera abanyagihugu barashobora kubona bati nukuri urya numugwaneza, arakora ubwigoro akadufasha twebwe abanyagihugu, naho adafise amahera oya arafise umutima kabisa wo gufasha abenegihugu. Voilà, ashingirwa intahe gute? Mbega ashingirwa intahe nziza
Voilà. Abo ku mutumbi wabo baramuzi, abo muri zone wabo baramuzi, mubajije bababwira gute? Ico nibaza yuko mwagitahuye. Umunyeshure rero avuze ati none bagabo nukuri abajene ugwaruka twemere kuguma tubwira ku vyiyumviro vy'abandi aho kwiyumvira ukuntu twebwe natwe twogira project iwacu akaba ari twebwe twubaka igihugu natwe. Muri no myaka hari ibintu byo kwisuzugura, abajene barisuzugura gose, ingaruka mbi rero zica ziba baca bakoreshwa nabo batama. Abo batama usanga bafise amahera bagaca bahendesha ayo mahera babajene, nibo usanga bariko baragwana, babatama nabo bibereye ngaho bariko baranywa umuvinyu. Kubera iki? Babajene barabona yuko atakintu na kimwe bokora babatama batariho. Rero iyo umaze kwisuzugura nta n'uwundi muntu yoshobora kuguha agateka. Nimba bagwa gasore ku myaka 29 barakoze ibikomeye, nimba ba Patrice Lumumba barakoze ibikomeye, nimba ba Nyerere barakoze ibikomeye, nimba ba Mandela barakoze ibikomeye, nimba ba Martin Luther King barakoze ibikomeye, tweho ntitwoshobora kubikora. Edayere turashobora no gukora ibirengeye ivyo abo bandi bariko barakora. Ivyabananiye twebwe turashobora kubitorera umuti. Ariko rero ivyo ntivyoshoboka na gatoya. Ubwa mbere na mbere ugwaruka rudahinduye ivyiyumviro, rudahinduye ico bita mentalite, ntibishoboka. Tudahinduye ivyiyumviro abo batama baracatugize ibikoresho, baracatugize imbata zabo. Ubu ugwaruka niko rwinshi mu gihugu c'u Burundi. Ugwaruka rufise ibice 65 kwijana, niko rwinshi, niko rwize, niko rufise amashuri, niko rufise inguvu, niko rufise n'amajwi. Mu yandi majambo amajwi canke ubutegetsi buri mu minwe y'ugwaruka. Mugabo mu gihe abajene ari impumyi ivyo ntavyo bashobora kubona, baca baha babatama bati nimwirire. Ugwaruka kino gihe niko rujakaye, niko rumerewe nabi, niko ruriko rurahura n'amabi yose ashoboka abaho, niko rutabona kazoza, indoto zago futi. Aho notanga karorero kuri bamwe baheruka kuva muri Afrika y'Epfo. Voilà, bajya bahara abajene gusa, indoto zabo ubu zigeze hehe? Mugabo babatama bose bafise inzu babamwo, bose bagendera amajipe meza meza, bose amakonte muri banki ameze neza, mbere amahera barayanditse no ku bana babo n'abagore babo. Ubu rero bace baza batubwire bati muzi n'amakuru kora kunuku. Hanyuma duca tuja mwibarabara canke dusimbiranire ko duterana ingumu, nguyu n'umusenere, nguyu n'umusenedefted, nguyu n'umuMSD, nguyu n'umuporona. Nabo bicariye mu masaro yabo meza meza, akavinyu bariko baragedera, mbere bariko baragasangira. Baba jene nabo bariko baramungurana ingumu, bariko baraterana imigere, bari mu gwanko, umwe aciye uwundi arasivya. Iyi rero ni ya anesthesi ugwaruka gwari. Ugwaruka gwatewe anesthesi, abo batama bateye anesthesi mu gwaruka. Ibi mubona turiko turabamwo ugwaruka rubivisemwo uruhara runini. Nukuvuga ngo muri ayo matora ugwaruka niko gwagiye gutora, niko gwabaye rwinshi gwatoye, amanyanga yabereyemwo muri ayo matora ugwaruka niko gwayagira, rutumwe n'abande, rutumwe n'ababatama, genda mugira amanyanga turabaha amahera ibihumbi 200, ibihumbi 30, ibihumbi 50 canke ibihumbi 100. Voilà, ugacugenda uhagira amanyanga, wa mutama nguyo arahagiye. Aho musezeraniye ngaho ntazosubira no kukwibuka. Uravyumva? Aragiye aca habwa yebo canke vewiti, nawe imvunja ziciye zisigara zirakurya. Ugenda ku kabare gusa urindira ngo mbega bashe nakazoza. Voilà, hanyuma araje yiyugaraniye muri ya vewiti, agaklimatizere arikose, aka AC, akayaga kagumamwo,
aciye asohoka mu modokari arababwira ati bon nimufate rimwe rimwe ngaho canke naho nibabahe kiya kidumu cose canke nibabahe irya rodipe muyinywe mwebwe mugaca mutahira ayo macupa gusa. Ibi ndiko ndabivuga kugira ngo mwebwe gwaruka mu nyumva mumenye yuko amabi ariko arakogwa muri kino gihugu, amabi ariko arakogwa kino gihe mubifisemwo uruhara, muyafisemwo uruhara. Rero hageze aho tumenya agaciro kacu, tumenya duti twebwe gwaruka uburongozi bw'igihugu nitwe tubufise mu ntoke, kuko nitwebwe dufise amajwi menshi, nitwe dufise inguvu zo kwiruka, nitwe dufise ubwenge. Voilà, ico ni mubanze mukimenye kije muri mwebwe aho mushireko vi. Ica kabiri nimumenye yuko ibi aba batama bariko baraparanganya canke bariko baraduhenda ngo bariko barakora, mwebwe mwobikora neza kubasumvya, naho hariho ivyo twobakeneramo. Simvuze ngo vyose vyosha bikorwa n'abajene, oya, abatama nabo nyene hariho ivyo wabakenewemo, mugabo ibikenewe cane vy'imbere vyokorwa n'abajene abakiri bato. Abatama barabereye guhanura, bakavuga bati bon aha bivanye na experience dufise turabahanuye ukunuku. Mugabo abajene akaba aribo bariko barabikora. Ugwaruka rurakwiye gusubira kumviriza ya majambo ya Rwagasore. Ajya majambo Rwagasore yavuze gushika n'ubu ntaraja mu ngiro. Amajambo Ndadaye yavuze azanye demokarasi gushika n'ubu ntaraja mu ngiro. Uyu munsi iprona yatsinze, itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe. Uburundi burabakeneye bose. Ibi vyuko Uburundi bukeneye bose nivyo yashaka, yagomba yuko Uburundi bwubakwa na bose, mugabo ntivyashobotse amaze gupfa. Abaporona bataye umurongo, baciye barengera mu bantu, bamwe barabica abandi baromoka. Voilà, igihugu nticigeze gisabikanywa na bose canke cubakwa na bose. Aha muca mwibuka ivyabaye 65 n'72 n'85. Iyo abagwa Gasore yariho sinibaza ko ivyo bintu vyari kuba. Nico gituma inshuti zanje, intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Voilà, ahatagira ubukuru nyabwo bw'abantu b'Imana, haba kajagari, haba ubukene, haba ubwicanyi, haba ibintu vyose. Ivyo rero sinokwirirwa ndavuga vyinshi. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Ico niribaza ko atawo giharira. Mbwira hari ubukuru nyabwo nkwereke iterambere, mbwira hatari ubukuru nyabwo nkwereke ubukene buzura inzara. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Voilà, demokarasi y'ukuri murayibona. Ntibaduhenda ngo habaye icitwa amatora ngo ni demokarasi kandi atari demokarasi. Hari ubutungane mubona, ubutungane buri hehe? Nta buriho. Voilà, bisigura yuko atabutware nyabwo buriho. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo. Voilà, umurongozi nyawe abona ingorane ziriho, izo ngorane akagerageza kuzitorera umuti. Voilà, ati ubukene buhanze abanyagihugu, ubwo nibuje ku ruhande. Abanyagihugu bahanzwe no kubura igitoro, ivyo nibije ku ruhande. Abanyagihugu ntibakironka isukari, ivyo nibije ku ruhande. Nukuvuga ngo ico ndagikemuye. Abanyagihugu bategereza kugira amagara meza, bategereza kwivuza neza, ivyo ndabishize ku ruhande.
ivyo ntegerezwa kubikora. Abanyagihugu ntegerezwa kubateza imbere. Voilà, ivyo ukaba umwitwarariko wawe. byose nk'uko bibereye. Icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi. Nijyari mu Burundi turagera aho tuvuga duti ashi. Mbega ubu hamwe ivyo bintu byose bikemutse ntitwavuga duti ashi. Ego mu Burundi turakeneye duti ashi. Nibaza yuko ngaho tuzoba tugaruje wa munezero satani yatunyaga, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Byukuri iri hangiro rwa gasore yari afise turarishikako. Afise imyaka 29 gusa. Mwumva ijambo yeriko aravuga. Ati shaka ko leta yoba umuvyeyi wa bose igakingira bose. Ntabo mwirirwa murabona bacibwa amazosi. Banyuruzwa. Abandi bagatogwa ari biziga. Abandi bagafungirwa ubusa. Ntavyo mwirirwa murabona. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe. Nimugwirize inshuti umugambwe wacu. Nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa. Ntimwishime, ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuyo mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye. Hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Ibisigaye hasigaye ineza ya bose. Voilà, ineza ya bose. Iyi neza ya bose rero niyo inaniye abari ku butegetsi kino gihe, niyo yoshobora no kunanira n'abandi boza badafise imyaka nk'iyi Rwagasore yabivugiramo. Kuko Rwagasore nababwiye yuko hariho imyaka iyo yigezemwo wiyumvira ineza ya bose gusumvya ibindi. N'iyindi myaka ushikamwo ukiyumvira ineza yiwawe gusumvya ibindi byose. Rero harageze ko ugwaruka dusubira kwiyumvira ibi vyiyumviro vya Rwagasore, tukabishitsa twebwe tukiriho, tukabishitsa kuko Rwagasore hamwe agarutse agasanga iyi projet yiwe ntiyagiye mu ngiro yobabara cyane. None ivyo twobishika ko tukiri imbata zababatama. Oya, ivyo ni twe dutegerezwa kuvuga duti tugomba duhagurukira ibi vyiyumviro maze tubishire mu ngiro. Iri niragi ryiza Rwagasore yasigiye ugwaruka, eka mbere n'abarundi muri rusangi, ariko ntitwigera tugiyumvira ko narimo. Ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Turakeneye ugwaruka ruhaguruka rukavuga ruti ivyo twemereye igihugu ntituzoruhuka, ntituzoryama tutabishikije. Voilà. Murumva iri jambo ry'umuntu w'imyaka 29. Bavuga ngo ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. Igituma twipfuza gateka nuko twihweje tugasanga hano iwacu muri izi ntwaro z'agahotoro zagiye zirabisikanya, agateka ka muntu karibagiwe cyane, agaciro k'umuntu karibagiwe rwose, baragahonyanga. Ngira ngo muri mwebwe nta muntu n'umwe ayobewe yuko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa, yuko mbere hari n'abantu ubuzima bwabo babutakaje batazi igituma babutakaje. Ngira ngo nta n'umwe ayobewe yuko abantu benshi bapfunzwe mbere n'ubu bakiriko bababwiye kare bazira yuko bavuze amajambo atajanye n'ivyo abategetsi bamwe bamwe bipfuza.
ngo naka yavuze gutya ni umuyobe, naka yavuze gutya ni umugumutsi, naka yavuze gutya ni umumenja, ni umute mu mvuto. Rero mama ukaza wumva ngo kanaka mufunge ntafise aho yitwara, mupfunge ntafise aho yitwara. Nibaza yuko rino jambo ariryo ryeze kino gihe. Uno musi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Murumva rero ko ivyiyumviro vya Rwagasore, ivyiyumviro vya Ndadaye, ivyo vyiyumviro gushika n'ubu ntibiraja mu ngiro. Birakeneye ugwaruka rubishira mu ngiro. Ugwaruka ruvuga ruti tugomba tugarukire igihugu c'u Burundi twishimikije ivyiyumviro izi ncungu zacu zari zifise. Ivyo rero bisaba yuko ugwaruka rwa kino gihe rubanza rugafata antidote, anesthesi ikabanza ikaruheramwo. N'abakobwa bacu ndiko ndavuga ugwaruka nabo nyene barimo, biyumvire ko boba ba chef de zone, boba ba mustanteri, boba ba buramatari, boba bashinga amateka canke abakenguza amateka, abashikiranganji, eka mbere n'umukuru w'igihugu. Kuko biragaragara yuko abakobwa bitaho ibintu vya politike, ibintu bijanye n'igihugu ari 1%. Ibi navyo rero bidusaba guhindura ingendo. Kugira ngo iyo ngendo ihinduke, ntidukore nk'uko abariko barabikora ubu bariko barabikora canke abandi bagomba kubikora. Reka twebwe tuze tubikore gutandukanye. Ni naco gituma nteye akamo ugwaruka ngo umuntu wese yakurikiranye iki cigwa kikamuhimbara, akabazi yuko atarakurikirana inyigisho z'uburongozi, turamuhaye karibu muri promotion igira 29. Kaze wige ibijanye n'uburongozi, tugutegure kugira ngo abari wewe uhaguruka ku gatwe kawe uvuga uti nanje ndakeneye gutunganya igihugu canje, nanje ndakeneye gutanga intererano mu gihugu canje, atawe ndiko ndakorera, ntariko nkorera umunyapolitike kanaka. Wewe ivyiwe biza vyarakwiye, hanyuma ndiko ndamubera igikoresho. Oya, twifuza yuko wewe uronka inyigisho zawe, hanyuma ugahaguruka ugomba utore inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu cakwibarutse. Ubu niwo mwanya uguhaguruka kugwaruka, niwo mwanya ugucana matara akaka, hanyuma ugwaruka rukaba urumuri rwa Afrika yose. Imana nibahezagire cyane. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.